kagira inka n'imirima we ukunda kandi ukurikirana ibiganiro vya Pam Channel TV cane cane ikiganiro kukayi. Uno munsi fise umushitsi adasanzwe ariko afashe ingo nyinshi. Ninde atuzaniye iki? Mugumane natwe. Bakunzi bo kukayi, nongere ndabaramutse, nongere ndabahobere, ndabakumbuye cyane, ndabakunda abakunzi ba Pam Channel TV, abakunzi ibiganiro byacu, abakunzi ba kukayi, ba Smart Mind, bo kwijo cyane cyane uno munsi abakunzi bo kukayi. Mumeze bien, mumeze bon. Cese ndabibagira udusuje mba ndi mu gikoni ariko ndimvire ikintu kibanezeza, kibubaka, kibafasha. Naho no munsi rero ndabafitiye no munsi tugira tuje muri séminaire y'ingo kandi mwaranyemereye hari abakunzi bo kukayi banyandikiye muri commentaire bibaza ngo naravyibagiye abo hare bibaza ngo naravyibagiye ubazongurira agafanta orange mukazane ego no munsi rero ndabafitiye umumama mwiza w'ubwiza umumama amaze iminsi afasha ingo n'imiryango afise impano canke novuga afise onction yo gufasha ama couple ariko arafasha abadame ariko arafasha ingo muri kino gihe uno munsi nkaba nagiriwe amahigwe cane yo kumwakira muri Pam Channel TV ndamwakire cane yitwa Madame Semirengo Renilde ndamwakire kuri Pam Channel TV ni umunezero n'ukuri kubana namwe nukuri ndanezerewe gose kuko muri abantu beza muraryoshe muzuye amahoro muzuye umunezero w'Imana biranejereje kubana namwe bakunzi bo kukayi ko kandi mwakumvise tuzuye amahoro n'umunezero uyu mumama mwege nta kintu muri ko murumva okay again yes ndimwo ngaho onye muri ko murafinata séminaire de couple rero iratanguye uno musi rero kaba dufise ikiganiro nyamukuru cyane rwose gihanze ingo n'imiryango rero uno munsi nashimye ko twavuga kuri iki kintu turamaze imisi tubona ingo nyinshi zisambagurika ingo zimara amezi abiri ingo zimara simwa ingo zimara wimwa ukaze wumva ngo bayi nagacerere ngaho bayi biraheze hama umuntu akavuga ati none n'ubuntu nagiriwe kugira urugo rwanje rugihagaze hari kibazo nyabaki ariko no musere nashimye guhamagara uno mumama w'ubwiza kugira ngo ashobore kuduha umuco ukwiriye agerageze aranaza gukoresha n'ijambo ry'Imana umuco w'ijambo ry'Imana erega bashaka igihe umuntu ashobora kuvuga ivyiwe yifonde donc ama experience yiwe mugabo kuba ufise preuve y'ijambo ry'Imana cyo ribivuga ko naho ni kirusha cyo hejuru rero cyo kugwego go hejuru voilà no mu séminaire de couple rero ikaba itanguye ushira gatiyase kawe ngaho onye udukurikire alors madame Semirengo nongere ndabaramutse ndabaha ikaze cyane no munsi murabona yuko sinzi ko namwe mumaze kubibona jewe mazi igihe kinini ndabibona ingo zisambuka zikiri nto cyane amezi abiri abantu bariko barategura kuza kuraba abageni bariko barakotiza ukazumva ngo ivyo bintu ni muhagarike bamaze guvana urumva sinzi ko ariko namwe mubibona yego sinzi Pame ko twabanza gusenga yego kadusenge mu muco ndagukunda kuko ikintu cyose umuntu agiye gukora ni byiza ngo banze hamagara Imana ibane natwe ubu noza kubaganiriza ugasanga ndiko ndabaganiriza ivyo niyumvira jewe ariko ndashaka ngo Imana ibe ahantu ibe muri iki kiganiro n'abazogikirikira bose nk'emu yaraza barongore umwe wese atore mwiciwe reka rero dufata akanya dusenge Mana datarugira vyose uri mu ijuru se umwami wacu Yesu Kristo w'imiryango yose yo mwisi yitirirwa n'indimi zose njiye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi special wemeye mwami Mana konza kubana na mwene data Pamela kukayi kugira ngo tuganirize imiryango nk'emu yera nta kintu na kimwe mfise nobwira abantu ngo bumve ariko iconze ntakekeranya nuko ahuriwe byose bigenda neza
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mpemu yera tuguhaye ikaze na karibu. Mpemu yera turagutumiye muri kino kiganiro. Ico tuvuga cyose tuvugishwe nawe. Kuko ni wavuga imitima y'abenshi iratabagwa. Ndakwinginze. Ntibe seminaire isanzwe nk'izabandi bakora. Akibe seminaire ikirongorwa n'ijuru. Ijuru ribe hano kugira ngo rikore kandi ritabare. Ko tuzi neza ko imiryango myinshi iri kwirasambuka. Satani ariko akora muri vitesse iteye ubwoba. Ariko kubwo ububasha n'ubushobozi bwawe waduhaye nk'abana b'Imana, dufise ububasha bwo gushingura karimbi kose umwashi yashingiye kumenya Imana abana b'Imana. Wemere rero ubane natwe kugira ngo ibyo tuvuga byose bibe vy'ikimazi. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Wow, wow. Ego, ure wavuze uti ingo ziriko zirasambuka mu buryo butangaje. N'ivyukuri ziriko zirasambuka. Kuko urugo si ikintu c'umuntu. Mugabo urugo abantu barugeze urwabo. Nkunzi ingene unatangura. Nashaka abakunzi bako kari bariko bakumviriza muri seminaire yacu kwanje na seminaire kwa twese naje ngandi ko ndiga. Ndaza kwiga. Urugo niki mu majambo make. Urumva gapame urugo n'umugambi w'Imana. Kujya wowe ushobora gutanguza projet ukavuga ngo jengera ntangura iki gikorwa. Ni wewe uzi ingene ico gikorwa ugiye gukora, ni wewe uzi ama strategie yose azotuma ico gikorwa cyawe gishika ku nyungu igaragara. Ndibaza ko ni cano yawe wicaye umunsi umwe urayirota, urayiconserve, uriyumvira ingene izokora, uriyumvira ibiganiro uzokora, urarondera ibintu byose bikenewe kugira ngo aya matara ariko aratwakiriza, aya makamera warabyiyumvira birabigura, siko urarondera abagufasha. Rero ni Imana, urugo n'umugambi w'Imana. Rero igihe wowe ugombye kurukora uko ushaka wewe bizokunanira. Mugabo ni washaka kubikora uriko wisunga uko Imana yabiteguye ko bikorwa uzobishobora. Rero uyu munsi ingo ziriko zirasambuka kuko ziri mu kirere, nta fondation zigiye. Mbere ndagomba no kubwira n'abatarubaka, ndagomba kubaganiriza. Ubanze umenye ngo jewe urugo rusabiki, Imana iruvuga kwiki, ubanze ubimenye. Hama unabisengere kugira ngo ugendere muri ivyo Imana ivuga, urugo ruzokomera kuko Imana iri hagati muri go. Kwera uzoba wamenye response ici Imana d'abord igushaka kuko hari ivyo isaba, hari ivyo isaba umugore, hari ivyo isaba umugabo. Urumva igihe utari kurabikora uko uri kuha umwanya wa mugwanizi yarugwanya kera mu itongo rya Eden. Kuko Satani yarabonye ko urugo uyu mugambo ari umugambo ukomeye, iravuga ngo ndawuhagaramo ndawusambure. Irawusambura. Umusore akaba aronsi cash arakaca yihuta kurongora, akabazi ngo kurongora no kuzana umugore birarangiye. Umugabo ntamenye ko umugabo afise inshingano zikomeye. Umugabo afise inshingano zikomeye. Nta nakimwe azi, ntazi ko ari we ateza gukunda umugore wiwe, ntazi ko ari we ateza kumuproteja, ntazi ko ari ateza kumusumira, ntazi ikintu na kimwe. Kandi uravye ijambo ry'Imana riravuga umunsi Imana irema umugabo yaramufashe ngo iramubumba. Eje kumubumba imushiramwe impwemu yayo, igira iki imujana ngo mwitongo. Iramubwira ngo urabona iritongo ndari guhaye, ugende uririme, ugende uririnde, urinde nibiri mu byose. Bisigura rero ngo umugabo abateza kumenya ngo ni nabandongoye, uyu mudamu ntegerezwa kugira iki kumukunda. Uyu mudamu ntegerezwa kumuproteje. Bumva benshi bagenda bumva batabizi kubera yabonye peut-être umuntu gabari n'abakobwa c'est la même chose. Umukobwa abazi nagira ndanagishikeko nariko ndakubwira ivy'umugabo. Umugabo umva Imana yamutegetse ngo wewe urugo ndarugushinze. Niyo Edeni yiwe. Siko kandi umunsi n'Imana iza kurondera Adamu kuko ngo yamiza kubaganiriza. Hanyuma yahamagara Adamu. Ntiyigeze ihamagara Eva. Kandi itegeko ntiryahawe Eva. Kandi hewe ntabyo ntitubone ihamagara Eva. No nihamagara Eva. Ihamagaye Adamu. None wewe uhamagara umutwe w'urugo. Wiyumvira urugo, uganza urugo. Udurabe no muhiri wanje. Nigihe yajya niwe yahamagaye. Woza gusaba ijambo nk'ikintu aza gusaba mu rugo.
yobaza we canke yobaza umugabo wawe. Oya nuguciye ko ndambwira ati ijambo rirafise uburitanga muhaye. Rifise uburitanga kuko responsabilité yahawe umugabo. Rero donc rero umugabo bagenda ataco bazi ko ari kuja kuryoherwa ugasanga umuhungu ararongoye ngo uyo ushaka kwigumira muri ryarigara yahoramo gumaho nyene urumva akashaka kwigumira muri ryarigara ntamenye ko ari umuntu ajejwe ari muhira Imana yamushinze ntabimenye cyangwa asanga umukobwa ashaka kwigira kuri ryarigara giwe kandi Imana yabwiye Imana ngo imaze kurema umugabo ngo yaramwitegereje kamiza kumugendera kabona umugabo ntanezerewe kabona umugabo arafise irungu kuko naho je mpora ntangarira nk'abantu bavuga ngo ba homosexuel n'abaresbienne ngo niko baremwe siko baremwe kuko Imana yaremye umugabo irema n'umugore ko yaciye ngo reka ndamuremere umufasha bakwiranye uri kumva Imana ntiyabonye ko umuntu akwiranye n'igikoko kuko uyu munsi hari abarongora ibikoko ntiyigeze ibona ko akwiranye n'igikoko kandi ntigeze ibona ko umugabo akwiranye n'uwundi mugabo yaciye imuremera uwundi mugabo yakiremera umugore bakwiranye aza kumukompleta mu yandi majambo yibona ko bakwiranye igikoko yashoboka atanye ibikoko birahari ni mwijyamanire cyangwa ikarema umugabo ati uwundi mugabo mugenzi wibanire umugabo yavuze ngo reka ndeme umufasha amukwiriye kugira ngo aze kugira iki aze kumukompleta hamicera navuga n'ikintu gikomeye ngo genda mu byare murondoke mwuzurise none umugabo n'umugabo bokuzurise umukobwa n'umukobwa bokuzurise donc ibintu byose uyu munsi biriko biracurama kuko twataye urufatiro abantu badasubiye ku rufatiro rw'ijambo y'Imana satani wari muri action ariko arakora muri vitesse ikomeye kugira azimize benshi ariko uyu munsi abantu nibiyumvira akavuga ati erega kandi reka nkwereke Pamela erega byose n'uruhererekane urumva we nk'umugabo utitwaye neza uriko wica uri kuravyara kuko imbuto uri kurabiba niyo uzo kwimbura niba udafashe neza urugo rwawe n'abana ntacyo uri kurabaha kandi turazi neza ko umwana ikizomugire ejo uwo azoba ejo nibyo abavyeyi bamuha kandi babimuha ryari kuva umunsi avutse gushika ku myaka 8 uri kuramwigisha ingeso mbi utaha ijoro utukana n'umugore uboregwa uri muntu irresponsable uri kuramuha ivyo nyene wavyumvise uri kumuha ivyo nyene education de base Pamela uyu munsi je no kubaza abavyeyi bawe bari bameze gute wombwira uti hari ico mama yampaye uyu munsi ngenderako uri kuravyumva sinzi passe yawe mugabo ntushobora kuba umuntu ari equilibre utigeze bironka mu myaka mikeya rero bisigura ngo ni byiza ngo abantu basubire ku rufatiro kugira niyo miyaga yose mibi naho yoza isanga umwana wawe nawe ndetse ubwawe ubakiye ku mushinga ukomeye sivyo kuko ibihuhu sivyo biteza kuza ntushaka kubihunga muga ahantu bihungira nibyo ufise muri wewe amavale yawe ufise niyo azotuma uhunga ivyo bintu ukabihagararamwo kamenya ati naho umuyaguza ndawihanganira kuko ejo ndazi ko ibihe bizoba byiza ugasanga umugore kubera kwifuza kama akaraba ati Pamela yambaye ikirato mbega ndakiro turakagaruka ko bakunzi wo kukayi ibintu birashushe ubushaka kumenya rero ku bantu bubatse rero umugabo n'umugore bari mu rugo bipfira hehe ako kantu kadusigurire neza nkuko uhejeje kudusigurira nibaze gapame reka some ijambo ry'Imana reka dusome mu Banyefeso igice cya 5 dusome umurongo wa 22 wumvirize icyo Imana ivuga ku rugo haravuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu ngo kuko umugabo ari we mutwe w'urugo ngo kuko umugabo ari we mutwe
w'umugore wiwe ngo nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari we mubiri wiwe. Urumva ngo ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Hinge nkwereke Pamela akarorero. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umutwe ni umugabo n'umutwe. Tubona iyo umutwe ugwaye hari ikintu ushobora gukora. Oya yo ukora gute kandi ariho byose bikorekera. Bisigura ngo umutwe ni ukomanda vyose. N'amaguru ntutambuka ntubona nta kintu na kimwe ushobora gukora. Ariko iyo umutwe umeze neza umubiri wose umera neza. Kubera umutwe urakomanda ugakomanda amaparti yose. N'umugabo rero w'ukuri niwe akomanda mu rugo. Rero umugore w'ubwenge yateza kumva ibyo umugabo ariko aravuga. Nibyo babo batumvikanako akamusaba umwanya bakicarana. Naho yoba yamwankiye ikintu ntacavuga ngo jewe urumva ndabikora nanje rega nanje ndafise amadroit ndafise. Ijambo ry'Imana rebebuza no kubaha umugabo wawe kandi kucubahiro ciwe ntaco mufise muvugana. Ico ni kintu Imana yamuremanye ntagiseda ntakireka niwe w'umugore uteza kucubaha. Naho mwaba mutumvikanye ku kintu ingingo yanyu mifatwa n'umugabo. Nahari mu manyanga umviriza Pame uko bimeze kose amanyanga urumva igihe ari amanyanga akabibona aho nawe urashaka kugira ubwenge. Kaba umugore w'ubwenge ukamenya ingene bikontona buke buke utamweretse ko wamusuzuguye. Subiramwe ako kantu urumva utamweretse ko wamusuzuguye yamushize hasi kuko hariho abagore bashira hasi abagabo n'umugabo akumva ntacamaze. Rero imaze kubikora gutyo umugabo arashobora kuguta arashobora kwigira ahandi kandi urababara kuko Imana umunsi Eva acumura. Reka ndagusomera ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice ca 3 dusome kuva ku murongo wa 16. Haravuga ngo kandi abarira uwo mugore ati Imana yari kwirababaza igihe bumva Imana ije bakihisha kwera bacumuye. Imana rero itanga ibihano iravuga ngo kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda. Urangene umugore ababara afise inda ariko aravyara agasufra mwitongo kubera icaha. Uriko uravyumva ngo uzokwama uvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Iryo ni ijambo ry'Imana bakishira gute? Iryo ni Imana. Imana rero yabitegetse ko bisigura ngo rero umugore kugira ngo umugabo wiwe bahore bumvikana bagumana mahoro. Satani ntaro nkamenana ngo aze kubadestabiliza. Bisigura ko umugore ateza kubaha umugabo wiwe akamwumvira. Urumva naho yobabona ariko ararengana bironderera umwanya mwiza ico barenganijwemwo umubare uti mugabo nkunda ingo dufata akanya tuganire ndafise umubabara hana aha warandenganije mugabo ubigire mu rufasoni siko kuko icubahiro c'umugabo ni intouchable ntavyemera naho buri ministre nawe ari umupuranta hano akeneye kumwubaha mucise mu rugo. Ziko uravyumva kuko autorite chini ya urinzi kuko yahawe autorite n'Imana kandi ntuyimwambura wewe. Rero ukabushaka amahoro n'umwumvikana ntugende uko isi iriko iravuga. Rero ikindi kibazo kihari abagabo ntibamenye nabi ikibanza bafise ntibamenye ikibanza Imana yabashize. Basabwa ikirere abagabo basabwa ahubwo byinshi gusumba abagore. Wino umve rero ibyo umugabo asabwa ngo bagabo mukunda abagore banyu. Ndagomba kubaza abagabo uyu mwanya wumva by'ukuri ukunda umugore wawe utamukunda n'ikibazo imbere y'Imana kuko Imana igusaba kumukunda si kumukunda gusa kuko wewe wikunda kujya wibabara kujya ushaka kwinezereza n'umugore wawe uteza kumunezereza niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nta kundi Pamela umuntu yona kubaha utamukunda ni kibazo. Oya ni bimeze uko ni sizo umwe adakoze kimwe kiragoye ko n'ikindi gishaka kugenda neza. Ni hari n'akageso ubona urakihanganira kuko na Kristo yari ihanganisha ngera riribi
araryigura. We nk'umugabo urashobora kwigura umugore wawe. Hariho n'abexpose abagore bawe. Ngwino babexpose. Uri kuravyo kubwira ingene babexpose. Cyane cyane aho nkunda kubibona. Ugasanga nko kuri kote y'umuhungu bari contre umugore. Ngwino. Ugasanga umugabo arabishigikira. Urashobora gushigikira biwanyu ku mugore wawe. Kandi Imana yamuguhaye ngo umuproteje. Bariko baramucinyiza par exemple. Bakamucinyiza. Kandi Imana ikubwira ati wikunde umukunde nkuko wikunda. Nkuko wikunda. Bagucinyiza. Awi. Ngwino. Umugore nawe yabatse ikosa pame. Umugabo azi ubwenge. Adi cyashaka. Uramubwira ati aha ni mwegera propriété privée. Kuko umunsi mugira mariage muhinduka umuntu umwe. N'est-ce pas? Ntimuba mukiri babiri. Nakaja mu mwakaganiye. Muri babiri. Uri kuranyumva? Muri bangahe? Babiri. Wewe ukabona ingeso itabanezera babwira ati bamwo jewe twambikanye impeta n'uyu. Hama mutume mwicarana mushake mujyane muri babiri. Ubwira uti madame mama wanje abo tuvukana ndakeneye espace yawe. Umugabo ntumwemereye ko bamuvogera. Kuko bamuvogereye bavogereye wewe umugabo. Uri kuravyumva? Bari kuba gusamburira wewe. Rero ivyo oye umugabo azi ubwenge azicajeje umugore wiwe. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo azosiga se na nyina. Abane n'umugore wiwe wakaramata. Bisigura ngo nta wundi muntu aje hagati yanyu muri babiri. Be kuri bajya abana usanga bamatanye na banyina ugasanga ejya n'amakosa y'abadayimoni. Ducira karongo rero ngo ndagaca gose. Yego. Urashaka kubona umuvyeyi yinjira mu rugo rw'umwana wiwe akaja gutanga aya mategeko gute? Agemura subira. Ugemura gute kandi wamusohoye? Uje gutanga amategeko mu rugo rw'umwana wawe bigenze gute? Ngo buryo umuhungu wanje ngo akunda ngo kujya nko. Niyo bari twakunda nawe kandi akubwire pame birashoboka uteza kugira ubwenge. Ingenda kubwira. Tito igice cya 2 dusome umurongo wa 3. Harimo n'ijambo rero. Harimo n'ijambo. Umviriza. Ngo n'abatamakazi nyene ubabwire bagende nkuko bibereye abera. Abatamakazi abavyeyi bagende nkuko bibereye abera. Batarementaniriza abandi. Mbega urazi ko hari abantu mu muryango usanga umukazana baramurementanirije ibintu bakubeshera kugira ngo umuhungu waba mwana. Urumva ivyo je ndabiza amakamenshi nzi. Babarementaniriza kandi n'umuhungu akavyumva. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu umwe barementanirije umugore wawe bariko barementaniriza wewe. Kuko muri umuntu umwe. Sivyo? Urumva? Ngo n'abatamakazi nyene ubabwire bagende nkuko bibereye abera batarementaniriza abandi batari n'umunoho w'umuvinyu mwinshi bigisha ivyiza. Umunoho wumve hariho abamama kubera baba bafise bashaka ko abahungu babo bajya barabaha ibintu. Uri kuranyumva? Hakaba hariho umuntu yinjiye mu buzima bwiwe bakaba batakimufise ko access. Baca bagerageza kurondera ibintu yumve ko mama urumva mama kare yahora abwira umuhungu ibyo ashaka yinjira hashaka akora ibyo agomba. Urumva? Mugabo haje uwundi muntu mu buzima bwiwe mama atakimuronka ko uburenganzira uko ashaka. Sinzi kuri kuravyumva. Yego. Haje n'ayandi ma responsabilité. Haje n'ayandi ma responsabilité. Akagikora bya bindi yahora akora. Ugasanga abavyeyi baragize umunoho wavyo. Tikweri ko uyu muntu amahera ni wayajera ibintu byose ni wabizanira agiye muri mission bazanira kado. Urumva bakagira ishari. Ibijambo ry'Imana ariko rabibuza ngo reka kugira umunoho urugo rw'umwana wawe. Rugususurutse rukure yago ntiwifuze kugwinjiramo ngo ugombe gufata ibirimo byigarurire. Mani zo ntabareye. Uzukunda umukazana wawe. Uri kurabyumva hinge tubandanye wumve. Ngo kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo. Uri kurabyumva biri muri Bibiliya. Biri muri Bibiliya muri Tito. Mwigisha twigisha. Urumva gapami. Ubundi wowe nk'umuvyeyi naho ubona nk'akantu ugomba gukorija ku mukazana wawe urashaka kugakora ukamubwira uratigene ugakora nk'ubu ne wabona wewe hari utuntu uzi ku mwana wakunda gufungura
urashaka kumutumira ati mafi turaza sha twige guteka ati ndetse ka recette ka grave ngomba kukwigisha. Wow. Uri kuranyumva? Aho honye nico wumva umenga urakunzwe. Umenga urakunzwe. Urumva ukaca umubwira uti ngo duteke ukabimwigisha. Umugabo udashatse kumwereka kumenya ntacamaze. Wariho nabazana injya ku bana babo. Kweri. Ako ba mama ndabasavye. Reka gusambura ingo z'abana banyu. Wamusohoye. Arico ukeneye kwigisha umukobwa ukazana wawe. Hariho umumama nkunda gose. Uyo mumama akundana n'abakazana biwe. Aragerageza uburyo bwose ukabona ku mafete de Noël cyangwa fin d'année arabarondera udukado akarondera abuzukuru ukabona nyene ko ari abana biwe. Urumva? Umukazana mufate nk'umwana n'umwana wawe. N'abana bakunda abavyeyi kuko nyoko bukwe ni mama wawe kuko yakubyariye umuhungu ubundi wakwiza kumukunda. Rero aba mama n'ukuri va mu ngo z'abana banyu. Mugabo hariyo n'abandi bahungu usanga baguma bamatamata ni aribo be-expose nka kurya si wari wakivuze cyo ku-exposa wowe umuza kurya muhiri wanyu erega mama wawe acaguma yibaza ati none wa muhungu wanje nta gani ahubwo na nyina n'igipfu je no kubwira nti hoci genda ushaka kujya muhitane muze mujye mwese mbwa ntuze wenyene genda n'abavyeyi bavyemera umwana kamaza kujya muhira none aba yaramusohoye aba yaramusohoye gapame kumvise agenzi wanje ukamera ngo umwana yamaze kurya iwawe hamujyamo mbega umukobwa wawe bamugiriye nk'ivyo wumva womererwa gute ico rero nico twibagira abana umugabo we akamaza kujya kwanya dukunda kwishira muri place ivyo bintu uri kuragirira uwundi ntidukunda turiyibagira uwi gira mugenzi wati turacabandanya oya nihagire ntufate programme ufata programme ibintu bigishushe gute ntiturahenza na bato ngo mera mugenzi wawe ati Pamela arakura mu kici uri kuravyumva turacabandanya rero abagabo twariko turabandanya ku bagabo nari nabandanije rero umugabo ngo akunda umugore wiwe ngo niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite uri kuranyumva umugabo ko yikunda we bijya wifuza kwikorera nawe bikorera umugore wawe hari abantu batazi no gusohokana abagore babo n'umunsi ngwino rero ongereza volume urumva adashaka gusohokana umugore we n'umunsi umwe mugabo bahabarara abajana ugasanga canke nabo bakorana canke abagenzi canke nabo bakorana ntanezerwa n'umunsi umwe no kwicarana n'umugore wiwe ujya tuvugana ibikariko wewe kandi muri umwe umve reka ndakwereke ngo bakwiye gukunda abagore babo ngo nk'imibiri yabo bwite ngo ukunda umugore wiwe aba yikunda umuntu adakunda umugore wiwe uriyanka reka dushake tubiganire ko buhoro Pame mbwira wewe uyu munsi waraye urashwana n'umugabo ukora gute bukeye no chashaka naho no biheba wowe umva biba bimeze gute ikirere kiba gitukura nta kintu na kimwe wimarira uwo muhuye uratabagura abantu yego abagabo bobo abafise umujinya ugasanga ari kwawuta no kuba bakorana kubera ikirere arimo ni kirere kibi ariko ibaze wewe ushitse umugore wawe wamutelefonye sheri wiriwe gute hamugataha ukashika umubaza ngene yiriwe nawe akakubaza ngene wiriwe akakuzimana hari ahantu abana bakina umva hari kirere kimeze neza akazi kagenda neza vraiment uyu munsi nibona ni ari nova kagirika tubona uyu munsi aho ubona ni ibintu byinshi ubona mu gihugu bitameze na neza biva ingene imiryango imeze imiryango ntinezerewe rero umuntu yikunda umugabo yikunda ategerezwa gukunda umugore wiwe umuntu ari wakugaburira umuntu ari wagusasira umuntu ari wagutegurira impuzu umuntu ari wakugirira ibintu byose bibaho ariko ntumunezereze wumva wikunda ntiyo gukoresha icyo ashaka
yo gushiramo acide ugapfa. Bahora bavuga ngo kugira ngo umenye ngo umugore n'umugabo bari mu muduga muzobona batavugana. Iyo kandi rero ivyo rero bigaragara nigoga. Bigaragara nigoga. Biraboneka umwaraba hari wunda haraba hari ukamengo ati aha hantu hari bombe iri turike mu kanya gato iregere iminoti ni 3 kanya gato hari ibintu bigira bibi. Aho hantu mushaka no kwaturikira ndi uko umuntu arahora fwa passe ndamutumye yaragiye kuramutsa abantu bari mu modoka hama acabona ikirere kiratukura yambwiye ati none nari namutumye ati none bazane nari namutumye kubategera ati hewe ati hari bombe asigaye 0 minute ati ntinturikireko n'amaraso ntanturikireko tinciye niruka ntana yamuntanze turizana uriyumvira icyo kintu yambwiye ati umva mbabarira n'ukurazi ko nari nakugamburukiye ariko nti hano umwe tuzananye nti ibombe mu kanya gatoya. Ariko urugo ruryoshe umugabo yikunda agakunda umugore wiwe usanga haryoshe usanga banezerewe usanga no ku kazi ari umuntu ari serviable kuko aba ahantu heza haba kirere kimeze neza mugabo ikirere kijimye kirimwe abantu ingumu iki rero mugabo kunda umugore wawe umugore ubahwa umugabo wawe kugira urugo rubemwe amahoro. Murakoze cyane kuri ico abakunzi bo kukaye muri hano kuri commentaire hari akaririmbo bahora avuga ngo est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Niko navyumva muri no mwanya. Ubu rero tugira tuvuge rero. Mama Renite ni giki muri iyi mise kiriko kirasambura ingo? Ikintu kiriko kirasambura ingo gapame. Ni ikintu cyitwa kwifuza. Ikindi kigira kabiri kunanirwa kwihangana. Kagure rero kwifuza ndakubwire gapame cyane ndavuga ku badamu abadamu b'uyu munsi gapame jewe ndatangara nukuri hari usanga n'abagabo batekereje gusumba n'abagore babo. Ati gute umugore akakubwira ati ukabona ariko atwara imodoka n'umugabo ntagira n'ikinga atwara ndiki iyo modoka yikuye. Mugabo hari gihe abagabo bavuga ati jewe nofuma ngena n'ibirenge mugabo umugore wanje agendera mu ntavyo no kwemera uri umugore w'ubwenge ntavyo wo kwemera. Cyangwa ugasanga afise imodoka isanzwe akavuga ati je ndakunda umugore wanje ashayininze afise imodoka nziza. Ako no kuri gapama. Okay, ivyo n'amahoro. Mugabo hari abandi bazihabwa n'abagabo. Uravyemera ntavyo wemera? Ivyo ndavyemera. Ndafise ndazi n'amaka. Kuriyumvira. Ugafata ugatanga urugo ugasacrifice urugo rwawe kubera kwifuza. Pamela afise iPhone. Mbega je ndayironka gute? Ukaja kugaramira iPhone. Hariho urugo umumama umwe yashiye akunda abagabo yo mumama. Ni generation yanje. Umwana wiwe nawe yaje ari exposa au carré. Niko akunda. Numva ko ni mwemu. Ni mwemu. Hama umwana umwe arigera kubwira mama we aramubwira ati ndagusabye binyuma y'abo bagabo nibishoboka ngo mama kujya ubikunda niko nanjye ndabikunda. Uko nyene n'umuntu uzivya ndamuzi jana kwijana. Si nkuru wumvise wasomye ku bitabo. Byarabaye. Kujya ubikunda niko nanjye ndabikunda. Erega pame imbuto biba niko n'ijambo ry'Imana ngo nizo kwimbura. Ngo uhetse ukigisha uri mu mugongo. Mbe nta urabona nk'umwana ugasanga avuga nka nyina atuka nka nyina canke umuhungu kabona avuga ibintu byose nisumegaraho. Ni bimwe nakubwira tugitangura. 2-0 aje gushika kuri wita. Umwana yakira ubuzima ariko arabamwe ngaho. Nimwaba muri abantu batukana, nimwaba muri abantu basenga, nimwaba muri abantu basangira, nimwaba muri abantu bavuga buhoro,
umva umwana aragenda vyakira nivyo bizomugira ejo. Rero bisigura ngo abavyeyi bakwiye kumenya kwiyubara ibyo byose uri kurekora. Noneho n'ubuto bw'abagore wazi ko buhera n'ingoga. Umugabo urashaka umusuzugura uyu mwanya, mugabe ejo ukazomwifuza ugashaka uwo musazana kandi waramwitesheje. Ugasanga rero abantu barifuza cyane. Rero mama Renide nashaka tubwire kuri ico cyo kwipfuza, uduhe urorero nuko asha ubidusomeshe kabisa kitunyure twige dutahure tumenye. Urumva kinde aba mama bakwiye kuraba kandi gikomeye gikunda no gusambura ingo nyinshi abantu batunga. Hari aho uzana umukobwa mu nzu swati ni mutoyi wawe n'umuntu w'ishuti ugasanga n'umuntu akubereye iwe arikomeye, ugasanga gerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo aseduze umugabo wawe. Rero igihe utari umugore abona, igihe uri umugore adashibamiye urugo rwawe, umwasi arashobora kurusambura. Rero ndinginga abadamu n'ukuri mube maso, murabe abantu mutunze mu nzu, kuko haraho abantu usanga bimwe navuga byo kwifuza, akaraba nk'umugabo wawe kabona ngene agukunda, ingene migendera, ingene musohokana, ingene akofra, ingene mufata vacances, akavuga ati mana yanje umugabo no muronka gute. Ewe agakora iyo biva kagerageza kumuseduiza kagerageza, kandi urazi kibi cy'abagabo nabo icyo baraba nico kibakwega kweri. Akagerageza uburyo bwose bushoboka. Rero umaze kubona umuntu ameze nk'uyu, irukana kura mu nzu yawe ntagusamburire, kuko hari abakoga bifuza bimwe birenze urugero. Ugasanga abandi bararaba abandi bagore ingene bamerewe, kavuga mbega ujya mugabo wujya no mushikira gute. Mbega urazi ko hariho n'abagenzi kandi kenshi nibo bagusamburira abagenzi mugendana. Wirinde no kuvuga ingorane zawe. Ngwino rero tubwire Pame ico kintu kirishe kiratwishe twebwe abadamu. Reka ndakubwira ingorane ukagenda urabwira urandarika ubonye hose. Hari uca agenda akagenda ku mugabo wawe akamubwira za ngorane zose n'amabanga muziranye n'umugabo wawe, kuko wewe uvuga uti ndakeneye umuntu nideshajako, ugasanga byose abifisa akanakurengerezako. Umugabo akavuga ati wewe wiri buravuga ibi nibi, ugasanga umugabo yaramugutwaye. Rero mwirinde abo muganiriza, ugasanga rero wewe urugo rwawe warutwaye hanze, kandi ugasanga n'urugo rw'abantu basenga bafise ijambo mugabo harimo akadayimoni kinjiye ntumenye ko kinjiye mu rugo rwawe, wowe ukagira ngo n'umugenzi, kumba ariko arasotera umugabo wawe, akaza kwigirisha ngo yigira umudemini imbere y'umugabo wawe ngo akeneye umwumvirize ngo afise akagorane, kumbe ariko arondera umufuko w'umugabo wawe. Twigishe ibyo bintu narabibonye inshuro nyinshi. Umuntu uzi ngo n'umugenzi wawe, uzi ngo n'inkoramutima, ndetse wanafashije, wanahetse ku mugongo, wanafashije ibintu byinshi, ugasanga niwe yagukoreye kiba akagutwara umugabo. Niho tubwira gushika amakuru. Rero nico gituma umuntu w'Imana senga Imana, kuko hari igihe n'abantu bahura n'izo ngorane. Kimwe navuga cyo kwihangana. Hariho umumama nakoresheje ikiganiro avuze ati gute none wewe ati mutonyi wawe asohokana na mama wawe gute n'umugabo wawe. None byo birashoka mutari kumwe. Oya yo n'amakosa akomeye. Kirazira wewe uburihe umusohokana gute umugore waba. Ndaguha akarero gapame. Je umugabo wanje yarigeze kuba atari ngaha, yagiye gukorera hanze. Naho wabande uri umuntu kiretse abantu, hari abantu bamusanganywe, abantu b'inshuti, abantu bawe azi nawe. Mugabo ngo je hari umuntu yonyibita ngo dusohokane je gusangira. Reka Satani reka ndakwereke. Satani yumuhaye akajya ngo yinjiranamo. Biroroshe. Kuko weraba deja umugabo wawe mushaka kuba maze amezi 3 mutabonana, uhuye n'umuntu ayama kwiyokipa.
yama kubwira amajambo meza, yama gusohokana, yama nico ukeneye. None wumva uyo muntu byo koroha ko weshapa ko mugwa mu makosa bigenda gute? Rero iminsi yose y'icyacinji haba gutumana urutoki. Aho rero ukiri ngaho zingenda handi utakivuze. Nukuri urakoze kugungene ugiye uraducira akarongo ku kantu kose. Example arapu. Jewe nababwiye batumbirije je ni muri séminaire mfuma ndayigira ndi cenyene abandi gira bara. Urumva tugere ahandi hantu. Ngico igihe kuko nukuri nta muntu adaca mu bihe bigoye. Ibihe bigoye c'est inévitable. Mugabo bivanya n'ukungene umuntu abisohokamo neza bivanye n'ukungene yavyitwayemo. Ushobora kubyitwaramo nabi bikagutwara agahanga. Ushobora kubyitwaramo neza ukabigira intahe kandi kazofasha n'abandi kabubaka. Rero umushaka kumenya mu gihe c'imipfunda kugira mu rugo mu bihe bigoye my preuve ni giki kugira umwe ntatunga urutoke ngo ni wewe ngo ubwo nturi kuramfasha ntacyo uri kuragira ngo wowe nawe ngo canke byavuye kuri wewe canke ngo nta ruhara rurimwo kugira ngo ntihagire umwe wese agenda mu gakaje kiwe ngo batangwe kuza batungana urutoki ngo ni nakane wabigize canke wowe ntacyo uri kuramfasha kugira urugo rubandanye rushikame no mu bihuhusi bisabiki. Urazi gasha Pamela ikintu kimwe je nabonye kubaka cyambere biragusaba ubwenge muri ico gihe cy'ibihuhusi wowe uri kuracamo. Ibi byose biragusaba kubanza kumenya umuntu twubaka ajameze gute. Mbega uyu mufundo uje kubera iki? Mbega uje kubera uko yaremwe? Canke n'ingeso yiwe ya erega Pamela nuko umuntu yaremwe bimwe twamye tuvuga tugitangura. Uko umuntu yaremwe yakuze nabyo biramugira kwingaruka. Haraho usanga afise ingeso kubera iwabo ni kubameze urumva igakumenya ikintu cyose mbega cavuye kuki cyangwa ugasanga n'imiryango y'abantu b'imborego cyangwa n'imiryango y'abantu babeshe aho kujya kumugwanya umutuka fuka musenge kugira ngo Imana imuhindure nawe umwamira ivyamwa bitumwe nawe abo umuntu mwiza. Rero hari igihe abantu dufata ibintu ingorane niyo zije ukavuga ngo jewe ndumva udakoze ukuye mwaje mafu ndasubira iwacu icumba kirashashe ntigishashe. Imana yaravuze ngo muzobana karamata mutandukanywe n'urupfu canke Kristo agarutse. Mvugo zirabwiriye muri iyi minsi je sinzi ngira ni kubera turaba amasunapu menshi ngirako n'amakosa. Erega ndakubwira hajya umwana wese ugenda kabaza mama wiwe ibintu yaciyemo akihanganira yo mubwira byinshi. Ntushaka kubaka urugo ngo rushika ahantu mushike mwumvikana ijana kwija ntibikunda. Hariho kubanza gusekana kubanza kwigana Pame kuko umugabo wawe wewe ntimwarezwe hamwe iwanyu ntimwabayeho kumwe ibikomere umufise biratandukanye umwe wese afise pase yiwe. Birabasaba kwihanganiranira kwihangana abantu b'Imana. Umuntu atagira icyamwa cyo kwihangana gisaba Imana kuko uko iminsi hera mugenda mumenyana mugenda mwigana ugenda umenya intege nke za mugenzi wawe hama we nawe ukamuduza sivyo. Yanakubabaza wanababara fuka musenge ubwira Imana uti Imana mpinkomeze iki kintu ntashobora mugabo wavuze ngo tuguhamagare mu ngorane. Nje gituma nsaba Mana yanje abantu bose n'ukuri nabivuze n'ubundi abisubiriye subira ku rufatiro. Imana ibe hagati yanyu mutubakiye ku Mana. Umva ubuhoho n'ubukene bwonyene bwosambuza abantu. Je ndazi ko ari umudamu umwe yatashe ngo iwabo baratunze cyane barazwe muri iyo quartier hanyuma carataha baragiye mu bihe by'umupfunda nyene by'ubukene umugabo ariko arita kandi yaramukunda cyane hama caraduka ngo frigo yiwe ngo ntashobora kumara ngo ko bomara imisi 3 ngo frigo ngo atana kimwe irimo ngo ntibikunda ntibishoboka. None we yazanye we nta mabuka afise we ko atabizanye
ego turacabandanya tugeze ku musozo wa kino kiganiro. Sabe Madame Henete akajambo kanyuma wobwira abakunzi bo kukayi abariko baraca muri ivyo bihe vy'imipfunda, abinje mu rugo bazi yuko ari umukino rudasubirwamo kandi asubira inyuma, batabizi batari bazi aya makuru no musi tubwiye, bo babwira iki kuri babandi n'igikubwiye abajene mu mahitamwo yabo imbere yuko kububaka, ni gikikindi twoba twibagiye tutavuze utogenda utavuze, tubwira akajambo kanyuma ku bakunzi bo kukayi ariko atwumvirira. Ego urakoze. Ikintu nagomba kuvuga mpanura n'ugwaruka muri choix de conjo, nturabe hariho abantu baraba fizike akaraba umuntu igihagararo ciwe, agaraba cyangwa ugasanga ng'umukobwa ngo afise gataye keza ngo ni gitangaza kudofuda, niyo bari yuhagaze kuyataye irahera akira kuvyara rimwe bere gisusu Inda. Aha twese twarabe bakobwa bahagaze neza mugabo uyu munsi nzo kimenyekana kwera imyaka. Rero birahera umva urukundo Imana ishaka, urukundo agape. Dumwe ruvuga ngo uko ndamusanga kose ndamwihanganira kuko waramukunze. Abakobwa nabo bakavuga ati jewe ntabonye umuhungu afise na characters ntakugenda n'amaguru. Ego characters karashaka kugira accident. Hari n'abandi kubwira ati jewe ntabonye umuhungu wo kwanaka cyangwa yize hanahana. Mbe hari amashuri aya n'aya. Mbe hari abayapfanye ntabuze. Yo baruzuye. Baruzuye. Uri kuravyumva umviriza ntuhagarare ku bintu. Ibintu bifise amababa apana biraguruka. Kunda umuntu usenga Imana uyibariye ngo Mana ndashaka umuhungu wanteguriye. Mana ndashaka umukobwa wanteguriye. Hama abavyeyi namwe no kuri mu bivyitegerezo by'abana banyu. Uyu munsi hari aho umwana akubwira je hari si umwe si babiri si batatu si bane akubwira ati jewe sinzogira mariage kubera iki ngo ariko nogira urugo nk'ugwa papa na mama. Tinarahahamutse. Gerageza muhe agaciro urugo kuko urugo sugwawe kandi n'abana pame saba umuntu oya abana nabimana ubuvugishwa mu bugabanye kuko hari abakozi ba satani biyambika urusato rw'intama mugabo indani aramabingira ibyo Kristo yarabivuze. Rero nivyo muvyirinde navyo mubirabe kugira ntimuhushe umugisha wanyu ngona canka abandi bakakubwira ngo ngose umugore ngo wisezerana umugore muvyaranye abana babiri batatu barazisambura ingo ntuzizi barazisambura. Imana iravuga ngo naho wahushije birashoboka ko ushobora kurongorwa n'uwo Imana itaguteguriye. Muge bivuga ngo mwamaze kubana muba mwabaye umwe. Rero ndumva ngo nukuri impanuro nari ndazitanze. Hariho akajambo kamwe nagomba kubasomera ko guherezako kari mu Bifilipi igice ca 4 duhere ku murongo wa 4 ngo mwame munezerewe mu mwami imisi yose. Ndifuriza ko urugo bose go mu Burundi n'abandi bose bazokumva bumva ururimi bazokumva iri jambo. Ndabifurije kwa munezerewe mu rugo rwanyu. Amen. Muze mwame munezerewe. Ngo mwame munezerewe mu mwami imisi yose. Ngo ndabisubiriyemo kubivuga ni munezerwe. Ubugwa neza bwanyu umenywe n'abantu bose. Ndifuza ko mugira ingo zicitegerereza. Umuntu wese avuge ngo icyo mu rugo rwa Pamela, icyo mu rugo rwa Renirida, icyo mu rugo rwa Timba, icyo mu rugo, icyo nsengera umuryango Mana y'imbabazi n'urukundo. Ndasenga ngo ubushobozi bwawe buherekeze iri jambo tuganiririye aha hantu. Amahoro yawe ateramira imitima y'imiryango yose kugira ngo haboneke umuryango mwiza wuzuye amahoro wuzuye umunezero wawe. Uzobukoze Mana ndagushimiye. Amen. Turagushimiye rero Madame Renilde, ibitanguye neza biheze neza cyane. Nukuri shimire nawe ariko adukurikirana muri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi, mube muheza ibiganiro mugishikane ku ndunduro mugiheze kubera hari abakunda kuza kumbaza ibintu
inyishu iri mu musozo bamuraba rero ikiganiro gushika gihere gushika tubabwire ngo peace and love akaba ari byo ngire mu kanya wowe waravye kino kiganiro rero ndagusabe kuko ntihari ikiganiro gisanzwe mwumvise ko ari séminaire nagiye ko ari séminaire des couples wandike muri commentaire zanyu zirahawe ikaze mumenye ko muba munezereje ndaryohewa cyane muha intege mutera intege madame Renilde nimba yabafashije uvuge n'akajambo kagufashije ko wize ko muri commentaire ugipartage abandi ulikinge ushaka kwishira kuri Facebook ubishireko ushaka kwishira kuri Instagram ubishireko pendant la semaine turakata du highlight tugashirako nako ugapartage ukarabe nukuri biratunezereza cyane nimba tuba twafashe umwanya tukakora ikintu cubaka imitima y'abantu rero ndabashimye mwe mwadukurikiranye shimire na madame Renilde ku majambo je wanyigishije napfuye naheze Imana ishimwe cyane hariyo n'amajambo wambwiye muri Bibiliya waduturiye nibyo Imana ishimwe umuswahili umukongomani yavuze ngo baba uri turunguza cyakuturunguza kabisa waduturi uri turunguza kabisa ewana je numvise ngeze ahandi hantu navuze nti harakana wavuze ati urugo si shaka ry'umuntu ni responsabilité urumva sugwi wawe nugwimana kujugira responsabilité muri projet utanguje uvuga iki niki hari kimane zobimbaza mbega urugo naguhaye ashizoro kubaza vraiment urugo naguhaye umwana yaguhaye zo mukubaza umwana naguhaye wakoresheje iki qu'est-ce que tu as fait pour le rendre meilleur aho kanu jewe nakiwanje personnel bakunze bo kukaye numvise ko nagende ako warukibuka jako nakiwanje nawe ushobora kuvuga sinzi ko kuranywa fanta orange ntumbaze ariko ndashimiye madame Renilde murabona yuko akiri ni fraîcheur.com zero blessure bakunze bo kukaye mungundira umuntu mama merci beaucoup murakoze gushima twizere yuko umundi munsi anandi ma episode tuzoguhamagara Imana ntiyaturongora kandi nawe kabibarongora turahari ku bwanyu natwe ntibaze yuko nitwabakenera uwundi munsi muzoza kudufasha hame hari ikintu ngomba kuvuga mbwira n'abantu benshi urabona ikintu Imana iguhaye wewe yagushizemo si cawe nicya societe nic'abandi rero umuntu afise ikintu Imana yamuhaye atariko aratanga naca azokibazwa imbere y'Imana naturunguza tena bongeye kututuri no pame nibinde bikubwije ukuri ici Imana yaguhaye ingabire yaguhaye si yawe tara Imana yaguhaye si yawe bakunze kukaye mwe mufise content mufise ikintu kiri muri mwebwe mushobora gufashisha abandi mukaba mubiryamanye mwitwaza motive ngo ndatinya ngo agakamera mwaratwanze wa wundi ariko arahiganwa wa munsi sindagashiramo ka video kazungurutse umuntu avuga ngo ndatinya kamera kandi uryamanye elegiyo ni talent uryamanye Imana yashize muri wewe yari kwiye gufasha abandi kubaka abandi nukuri bakunzi bo kukaye twihane kandi mwihane ufise icuvuga ari ntahe nziza yubaka ari ikintu ciza ushaka kutwigisha wabonye muri societe kandi mugabo ufite experience uze turaguhaye kaze mu kiganiro kukaye 70 284 1000 telefone nkeneye paberaho kukayi hari abazokwakira nzokwakira tuvugane nukuri ibintu bigende nubiryamane mu papa mwiza kariwa papa turabahaye ikaze kuri kukayi abasore turabahaye ikaze kukayi aba mama beza turabahaye ikaze kukayi abakobwa beza navyumvise ngo tuzobibazwa kwere nukuri shahuriye nu ahanje ndahejeje tuzohura kuri vendredi nkaya masaha nyene. Peace and love, amahoro, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, amahoro kubari hafi.